Media TV. Bakundwa mukunze gukurikirana kino kiganiro gica ku rubuga rwa Youth Media TV amajana 257 turabasabye mugire subscribe, mugire like na comment kugira ngo ibibazazaniye tuze turabisoma mu makomantere tubishura ibyo mukeneye tubibashirirako nkuko mwabisabye mu makomantere kwiragiza ino video kugira ngo ishikire abandi benshi nabo kugira ngo baronke buno butumwa nawe uri kuraronka muri kano kanya. Uno munsi ngombe kunganire n'abakenyezi ku kibazo kijanye n'amavangingo. Abakenyezi benshi barakunze kumbaza mu magroupe bambaza ku kibazo kijanye n'amavangingo, ugasanga ico kibazo kenshi kirakunze kubangamira abakenyezi benshi cyane kandi kiranabangamiye n'ingo nyinshi cyane muri bino bihe tugezemo. Rero muri kano kanya nashaka tuganire kuri ico kibazo kijanye no kubura amavangingo k'umukenyezi. Ni yahe ntuma ituma umukenyezi abura amavangingo canke atagira amavangingo? Ugasanga kenshi iyo ari mu bihe byo gukora imibonano mpuzabitsina aragira ububabare bukabije cyane canke ugasanga navyo ivyo byo kubura amavangingo biri mu bituma umukenyezi atagira ubushake. Rero nashaka tukivugane ko kugira ngo buri mukenyezi wese yoba afise ivyo bimenyetso kugira ngo ashobore kwivura ari mu muhira canke ashobore kwitura abavuzi babishoboye kugira ngo bashobore kumutunganiriza. Rero ikintu ca mbere nashaka mvuge ku kintu kijanye no kubura amavangingo. Ica mbere na mbere biri mu bintu biterwa na hormone imbalance, ukugabanuka kw'amahormone mu mubiri arizo za progesterone, androgene, estrogene, follicostimula. Izo zose na mahormone uko asanzwe akorakorana mu mubiri kugira ngo umukenyezi ashobore kugira ubushake bwo kwiyumvamo umugabo, kuko iyo utagira ubushake kenshi mu gihimba cirondoka harakunze kuma cyane. Rero kubera ko za hormone zawe zitaba ziriko zirafunctiona neza, nawe bica bikugora kugira ngo ushobore kugirira apeti uwo mubakanye canke uwo mukundanye. Ikindi kintu gishobora gutuma umukenyezi agira ikibazo cyo kubura amavangingo kenshi birakunze guterwa n'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka, dufatiye ku infection vaginale, ku infection PD, ugasanga afite ikibazo cy'amatiyodofarope cyangwa ugasanga afite ikibazo cy'amakiste. Ivyo bintu bituma umukenyezi agira ikibazo cyo kutagira ubushake mu gitanda canke cyo kutagira amavangingo. None rero nshuti yanje, canke ugasanga waragiye ku buryo bwo kubyara ku rugero, ibyo byose iyo umaze kubijako biri mu bintu bituma ubura amavangingo kandi utakaza n'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Rero ibyo byose iyo umaze kuba ubizi canke uba umaze kubigira, bisabwa yuko ucugerageza kumanza kwivura ico kiriko kiratuma utagira amavangingo canke ubura ubushake kugira ngo ushobore gushika kwihangiro ushaka kuba woshikako. Rero gerageza urabe yuko udafise ikibazo cy'ama infection vaginale, infection PD, hanyuma udafise ikibazo cy'amakiste, hanyuma ushobore kwivura ukoresheje ibimera kugira ngo ivyo bibazo bigabanuke. Rero ku bakenyezi benshi cyane ico kibazo barakunze kucibaza ko ni kubera iki je ntagira ubushake canke ni kubera iki je ntagira amavangingo, ariko ntibibuke yuko hariho ibibazo bimwe bishobora kuba bituma ivyo bintu aribo bavyiteye. None ni gute twoshobora kwivura dukoresheje ibimera kugira ngo natwe dushobore gushika kwihangiro yuko natwe dushobora kumera nk'abakenyezi, dushobora kumera nk'abandi bakenyezi. Mukenyezi, kurikirana ino video kugera kw'iherezo urabe akarimwo kabirya gatuma nawe ushobora kumera nk'umukenyezi nk'abandi. Rero kandi ico kibazo cyo kubura amavangingo nari nakivuze muri video
mperutse gutanga, ico kibazo kiratuma umukenyezi ashobora kugira ibibazo byo kudasama, agashobora kugira ikibazo cyo kurwara ibigwara bikomakomeye, kubera ko kuma mu gitsina iyo uri kurakora imibonano mpuzabitsina umubiri urakubana ugasanga urakomeretse, ugashobora kwandura izindi ndwara zikomakomeye utaruzi yuko ushoboye kwandura biciye mu mibonano mpuzabitsina. Rero iyo umaze kuba uwumva yuko atabushake ugira canke atamavangingo ugira, gerageza wikontorore wewe nyene, urabe igitsina cawe kimeze gute canke ugirira gute isuku igitsina cawe. Ivyo bintu iyo umaze kubikontorora birafise kuguha motivation y'ukuntu ushobora kwivura ukoresheje ibimera. Kubera ko kenshi hariho abakenyezi bakunze kurwara nk'ama infection, akagwara infection vaginale canke infection PD, ugasanga ni ikibazo vyarabaye ikibazo mugabo ntashobore kumenya yuko iyo ngwara yigwaye. None uzomenya gute ko ari infection PD canke infection vaginale? Infection vaginale kenshi mu gitsina cawe hakunze kuvayo ibintu vyera bivuze kurya ko mata y'ikivuguto. Rero ivyo iyo umaze kubibona umenye yuko uba waratewe, kuko iyo umaze kubigira kandi bijya ushobora kuba wosama, kubera ko biba birimo ico bita acide vaginale. Iyo uri kurakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe hageze mu gihe ca ejaculation, ijya acide vaginale ibiri muri bijya bi infection ica iturira spermatozoide z'umugabo wawe, hanyuma sperme z'umugabo zikaza zigaruka. Urumva nta kuntu zishobora kurengana ngo zije mu gitereko nawe ufise ico kibazo. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, iyo umaze kugira ico bita infection PD, umaze kugira infection pelvic inflammatory disease, niko bayita pelvic inflammatory disease, niyo PD. Iyo infection rero kenshi ku bakenyezi bayigwaye barakunze kugira ikibazo cuko kenshi iyo hariko haravayo ibintu vyera, ni ibintu biba vyera mugabo bifise agakurere ka jaune, bikaba binuka bifise akaodere katari keza, canke ugasanga birera ariko bikaba binuka. Iyo niyo infection PD. Rero PD mu majambo yose ni PD mu majambo yose ni pelvic inflammatory disease, niyo bita infection PD. Rero gerageza urabe ko izo infection utoba uzifise. Rero ikindi kintu naco gituma umukenyezi abura amavangingo kandi agatakaza n'ubushake, ndaba yuko utafashe amapirire, utasizeko akagegene, utashizeyo akanyuzi. Ibyo byose iyo umaze kubigira biri mu bintu bituma umukenyezi atakaza ubushake mpuzabitsina. Rero imbere yuko twotanga umuti, gerageza ugire subscribe, ugire like, hanyuma ugire na share kugira ngo iyi video bishikira abandi benshi, hanyuma ugire na comment ku byo babikuzazaniye muri ino video. None ni gute twoshobora kwivura ino ngwara kugira ngo natwe tugire ubushake, dushobore natwe kumva ko tunezerewe mu gitanda, turi kumwe n'abatware bacu, turi kumwe n'abasheri bacu, turi kumwe n'abandi bantu, kugira ngo dushobore kwivura. Nshuti yanje, kurikirana ino video uyikurikirane neza cyane. Rondera amababi agera 20 y'amapera, hanyuma ucorondera n'ikiyiko kimwe ca poudre de girofle, hanyuma cha ufata ubishire mu isafuriya, ushiramo litiro 3 z'amazi, teka uceza urafata akarobo mu gitondo, akarobo ku mugoroba iyo ugiye kuryama. Uwo muti ufate iminsi 30, ico kibazo kizoba carangiye. Canke nufate poudre de girofle yiteke mu mazi, hanyuma nk'abantu bafise nka zirya toilette z'ikizungu, cushira nko mu kabase ubona ko uteretse kuri irya toilette ishobora kujamwo, cugenda uciza urafata uterekamwo ako kabase, hanyuma uca wicarako hejuru, ujya muhisha uca ugutumira mu gitsina, hanyuma cugerageza uca urafata n'ico cayi. Nshuti yanje, ico bita infection PD vaginale, acide vaginale, bizoba biheze. Canke ku bantu bifuza kuba boshobora gusama, navyo nyene navyo nyene umuti ushobora kukuvura uburwayi bufatira mu gihimba cirondoka, byo bavyarakubujije kugira ngo
usame inda nk'abandi canke ugire utware imbanyi nk'abandi bakenyezi. Inshuti yanje, ukabona yuko umengo ibi bintu byosa n'ibikuzazaniye canke byosa n'ibyo kugora kuronka, gerageza ushike ku kigo cacu ca Menabu aho dusanzwe dukorera muri komine Mutimbuzi, aho bita mu Kajaga. Ushitse mu gisagara ca Bujumbura, fata bisi ija mu Gatumba, ubwira Convoyeur akurukirize aho bita ku Nzoka canke kuri Plaza Hotel. Uhageze aho munsi tuza gushirako nimero yacu, uzoduhamagara hanyuma utwiture tugutunganirize. Murakoze cyane, shishikara kwivura mukoresheje ibimera kugira ngo tugire amagara meza. Murakoze cyane. Ecco. Youth Media TV, the light of young Africa. Youth Media TV.